karere k'ibiyaga bigari tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ku nshuro ya mbere umunyapolitike Paul Rusesabagina yatangaje ko yafunguwe na Leta y'u Rwanda kubera igitutu cy'amahanga. Ni mu gihe hari ibaruwa igaragaza ko yaba yarasabye imbabazi umukuru w'u Rwanda Paul Kagame. Mu butumwa bwe, Rusesabagina yatunze agatoki ubutegetsi ko bwamukoreye ibikorwa by'iyicarubozo n'ibindi nyuma yo kumushimuta. Leta y'u Rwanda yatangarije Ijwi rya Amerika ko ntacyo yabivugaho. Inkuru y'umunyamakuru Eric Bagiruwubusa i Kigali mu Rwanda. Ubutumwa bwe bwa mbere yashyize hanze muri video yacishije ku muyoboro wa YouTube, umunyapolitiki Paul Rusesabagina yatangiye ashimira buri wese, avuga ko yagize uruhare mu gukurikirana ikibazo cye kuva afunzwe kugeza afunguwe. Atangira ashima Imana, umuryango we, ibihugu bya rutura birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, abaharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu, itangazamakuru n'abandi. Mu butumwa bwe, Rusesabagina bwumvikana mu ijwi rifite intege nke, agera kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akayicaho akarongo. By'umwihariko nkeneye gushimira Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba zaritaye ku kibazo cyanjye, nicyo cyakoze itandukaniro. Igihe Amerika yavugaga ngo ibintu bishobora gukomeza, u Rwanda rwemeye kwicara ku meza, mwarakoze kurengera ubuzima n'ubwisanzure bwanjye. Bwana Rusesabagina mu butumwa bwe yabushyize hanze ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi, umunsi u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge. Aributsa ko kuri we icyakabaye ubwigenge ari ikinyuranyo. Ikibabaje nuko uyu munsi nyuma y'imyaka 61 Abanyarwanda nta bwisanzure bafite. Ubu Abanyarwanda ni imfungwa imbere mu gihugu cyabo. Ntaharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu bw'Abanyarwanda na demokarasi mu gihugu navukiyemo mu buzima bwanjye bwose. Ariko u Rwanda ruyobowe n'ubutegetsi bw'igitugu budaha uburenganzira abaturage bacyo, kandi butihanganira uwo ari we wese utavuga rumwe nabo. Rusesabagina yamamaye cyane kuri filime yiswe Hotel Rwanda kubera igikorwa cy'indashyikirwa azwiho cyo kurokora abatutsi barenga 1000 bari bahungiye muri Hotel de Mille Collines Kigali. Ibi Rusesabagina avuga ko ari wo muzi w'ikibazo cye n'ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame nyuma yo kwambika umudari n'uwari Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Walker Bush mu mwaka wa 2005. Nyuma yo gukatirwa imyaka 25 agafungwa, Rusesabagina avuga ko yakorewe ibikorwa by'iyicarubozo muri gereza, yemeza ko ari imwe mu magereza mabi ku isi yita ikuzimu. Yifatiye ku gahanga Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi mu Rwanda. Mu magambo yagize ati: barashimuta, bakora iyicarubozo, bafungira ibinyoma, barica kandi bahimba imanza ziteye isoni ku bantu bose batavuga rumwe nabo. Rusesabagina icyo afata nk'inzira y'umusaraba yaciyemo mu gihe yari afungiwe mu Rwanda, akomeza gushima Rurema ko yasohotsemo ahumeka umwuka w'abazima, bitandukanye n'ibyo avuga bijya biba ku bandi. Ati namenye ko byatubaho byose ntidushobora gupfa umunsi wacu utaragera. Ati nizera ko ubuzima bwanjye bwarokotse kugira ngo nzababwira amateka yanjye. Mu butumwa bwe kandi umunyapolitiki Paul Rusesabagina yageranije politiki yo mu Rwanda na politiki y'abagashaka buhake izwi nka apartheid yaranze igihugu cya Afurika y'Epfo mu myaka yo hambere. Avuga ko igihe kigeze ngo bihinduke. Ibibera mu Rwanda ni nka apartheid yahoze muri Afurika y'Epfo. Ibi byamaze imyaka 40 kuko ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bwari bufite abaterankunga bakomeye, ariko nyuma y'igihe abari babushyigikiye babonye ko nta gaciro bufite. U Rwanda narwo rufite abaterankunga bakomeye. None igihe kirageze cyo kumva ko gukomeza gukorana narwo nta gaciro bifite karuta ubuzima bw'inzirakarengane. Rusesabagina atangaje ibi mu gihe akimara kugera hanze y'umunyururu hahise hakwirakwira amabaruwa arimo n'iyo bigaragara ko yaba yarashyizeho umukono. Ijwi rya Amerika itabashije kugenzura umwimerere wayo, igaragaza ko yasohotse nyuma yo gusaba imbabazi akazihabwa na Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Muri iyo baruwa hari ahanditse ko yasabye imbabazi ashingiye ku zabukuru n'uburwayi bwa karande, yifuza gusanga umuryango we muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hagaragaramo kwizeza ko nyuma yo
gufungurwa atazasubira ukundi mu bikorwa bya politiki ndetse no kwicuza ku bikorwa by'umutwe wa MRCD-FRN yarakuriye byahitanye ubuzima bw'abasivili. Ijwi rya Amerika imaze kumva ibikubiye mu butumwa bwa Rusesabagina yashatse bavugira leta y'u Rwanda igamije kumva icyo bavuga ku birego ashinja ubutegetsi. Bwana Ale Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ntiyitabye telefone ngendanwa. Mu butumwa bugufi twamwandikiye ku rubuga rwa WhatsApp yadusubije ko ntacyo yabivugaho. Ijwi rya Amerika yanashatse bamwe mu bari bahagarariye abaregera indishyi mu rubanza rwa Rusesabagina igamije kumva icyo bavuga kuri ubu butumwa bwe. Umwe mu banyamategeko utashatse kumvikana mu itangazamakuru yatubwiye ko ubu butumwa kugeza ubu bo butabareba, kuko yaduhamirije ko nyuma yo gufungura Rusesabagina ibyo baregeraga babibonye nk'uko urukiko rwari rwabitegetse. Uyu yaduhamirije ko indishyi zatanzwe na Rusesabagina n'abamufasha atasobanuye abari bo. Bwana Rusesabagina yafunguwe mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Amakuru akavuga ko igihugu cya Qatar cyaba cyarabaye umuhuza hagati y'u Rwanda na Amerika. Yageze mu Rwanda bamukuye muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu ku kibuga cya Dubai mu buryo imwe mu miryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu yagereranije no gushimuta, aho yisanze mu maboko ya Kigali atarabyiteze mu kwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2020. Bagira ubusa ry'Amerika i Kigali. Uburundi kuri uyu wa gatandatu bwizihije imyaka 61 igihugu kimaze kibonye ubwigenge. Mu ijambo rye umukuru w'igihugu yasabye abarundi gukorana umwete kugira ngo bazagere ku bwigenge nyabwo. Inkuru twateguriwe n'umunyamakuru Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda. Aho Gitega ku mugwa mukuru wa politike intari isanzwe ivukamwo Perezida Evariste Ndayishimiye hari hakaka kuri no gatandatu. Amabara yose yarakoze hahungabana amabendera y'u Burundi, nta kinogo carangwa mu ibarabara. Ku kibuga Ingoma ahabereye ivyo birori abanyagihugu bari basidukanye n'iyo nka kugira bahimbaze uwo munsi udasanzwe ku gihugu cy'u Burundi. Ibirori byo kugurura uwo munsi mukuru vyatangujwe n'ikarashishi y'abasirikare n'abapolisi b'u Burundi. Abo basirikare baciye berekana ubuhinga bwabo bwo gukoroka mu ndege, bamwe bakoresheje imigozi abandi imitaka. Imigwi ndangakaranga y'u Burundi yaciye kurakuranwa mu kuremesha ivyo birori. Uwo munsi mukuru wahimbajwe ku civugo kigira giti twese hamwe tuduze ubutunzi bw'igihugu niho tuzidegemvya. Perezida Ndayishimiye yabwiye Barundi gituma bahisemo ico civugo. Eke civugo twabonye ko arico kibereye ubu, kuko twabonye kandi tugategera ko atawidegemvya imbere y'uwa asaba, kanatsinda ngo ntawutebanwa n'umuseguye kandi ntawuharira n'umutunzi. Iki gihe tugezemo nico kwerekana ko turabagabo dushoboye kwigaba no kwigaburira. Ubu rero kiba igihe cyo kwikura kagaye kandi turabishoboye. Mu ijambo yiwe yashikirije abarundi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagarutse cyane ku burongozi bwiza butuma abanyagihugu bizera ababarongoye, umwimbu ukiyongera mu gihugu. Ahatagira intwari ibereye, ahatagira indongozi zigendera ibanga ry'igihugu, nta terambere rihabazwa. Ahatagira ubutegetsi nyabwo, nk'uko umuganwa Rudoviko Rwagasore yabivuze, ntihagira iteka ritekane. Mu bisanzwe ibituma igihugu gitera imbere turabifise, n'intwari ibereye, n'umwumvikano n'ibikorwa, ariko byose bigashingira ku kubaha umurongo mu itunganywa ry'ubutunzi. Hari kandi kurondera iryo tunga, kuribungabunga no kurikoresha neza. Gabriel Rufyiri arongoye Oricom, ishirahamwe yishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi bwa leta, mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru kuri uno wa gatanu yamenyesheje ko abateye ubukene abarundi kenshi ari indongozi mbi. Rufyiri asaba umukuru w'igihugu kurwanya abasuma bikika mu mabanga bajejwe, ugasanga batunze gusumba igihugu. Ukwikukira atari ukwikura gusa k'umuzungu, mugabo ukwikukira nyakuri. Jewe ndagufatira mu ijambo wahoze atwara Ubufaransa yitwa De Gaulle, yavuze ati nta kwikukira bishoboka igihe bitarikukira mu by'ubutunzi. Byogenda gute ngo twameze ko turavuga yuko umubirigi ari we aduteje ibibazo? Tuwe nibaza ko ari ukutagira inguvu n'ububasha bwo kurengera ibibazo dufite. Umuntu atagomba gutera imbere rero afata ibibazo afite aho kurondera inyishu zabyo akarondera kukabona. Intahe yo kwikukira yarondewe na Rudoviko Rwagasore biciye mu mugambwe badasigana Iprona. Mu matora w'igenekezo rya 18 ukwezi kw'icenda, Iprona yahanganye na PDC, Parti Démocrate Chrétien, warushigikiwe n'ababirigi. Iprona yashaka ko ababirigi bava mu gihugu gonyene Burundi bukikukira, nayo PDC yabona ko hataragera ko ababirigi bava mu Burundi. Muri ayo matora Iprona yaronse intebe 58 kuri 64 mu nama nshingamateka.
itariki 13 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1961 Rwagasore yaciye agandagurwa nabo batashaka ko Uburundi bwikukira. Itariki 1 y'ukwezi kw'indwi igihumbi kimwe amajana 1962 niho Uburundi bwaca buronka inayo kwikukira, ababirigi basubira iwabo. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda naho kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 ni umunsi w'ubwigenge, nubwo ari kiruhuko nta birori bikorwa. Amerika itangaza ko imigumuko y'abacangero b'abarwanyi bo mu murwi wa Wagner bahatse gutera umurwa mukuru w'Urusiya Moscow kwa 6 w'indwi iheze yerekana ibibazo bikomeye vyugarije uburongozi bw'Uburusiya, igisirikare cabwo na politike yabwo mu kiringo c'imyaka irenga 20. Vladimir Putin amaze ari president w'Urusiya. Mu kiganiro 18 cha televiziyo y'abanyamerika ABC, umushikiranganje ajije imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken yavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bisize muri kabaza kicatumye Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine. Kuri televiziyo ABC mu majambo yiwe Blinken yagize ati intambara yo muri Ukraine yabaye umukenyuro utekurukanye Putin mu bisata byinshi nkuramutima birimwe ivy'ubutunzi ivya gisirikare, imigenderanire n'ibindi bihugu n'ibindi bitandukanye. Hagiye gukurikira iki biragoye kuvuga, ariko sinibaza ko bihereye aha, niko Blinken yabisiguriye ABC. Abarwanyi b'abacangero mu murwi Wagner bavuye mu karere ka Lipsk kari ku birometero 400 by'umurwa mukuru w'Urusiya, bari binjiyemo kwa 6 bavuga ko bashaka gutera umurwa mukuru w'Urusiya Moscow, inyuma y'uko president w'Urusiya Vladimir Putin yemeye ko ubutwara uwo murwi wa Wagner n'abarwanyi bagize uwo murwi batazokurikiranwa ku vyaha byo guhemuka yari yabagirije. Prigozhin atwara Wagner ntibiramenyekana ko arashika muri Belarusiya, yemeye kumuha ubuhungiro biciye mu biganiro vyabaye hagati yiwe n'abategetsi b'ico gihugu. Prigozhin atwara Wagner yahoze ari inshuti magara ya Putin. Abarwanyi b'abacangero bo mu murwi wa Wagner atwara barafatanije n'ingabo z'Uburusiya mu ntambara zirimo muri Ukraine. Haize imisi ariko hari cuka kibi hagati yabo n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Umugwi wa Wagner umaze imisi unebagura uko igisirikare c'Uburusiya citwara ku rubuga mu rugamba barimwo muri Ukraine. Uburusiya bwavuze ko abarwanyi ba Wagner batari mu bagumutse bashobora kwemererwa gusinya amasezerano abemerera kubandanya barwanira ku ruhande rw'Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken akayavuze ko ukugumuka kw'abarwanyi ba Wagner bushobora gufasha Ukraine mu rugamba ihanganyemwo n'Uburusiya. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, umurwi utegura amatora ku rwego rw'igihugu nuriko uvuga rumwe na Eklezia Katolika hamwe n'abatavuga rumwe na leta ku matora rusangi ategekanijwe igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka. Martin Fayulu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu nama yaraye agiriye Kinshasa yavuze ko atazoja mu matora, avuga ko azoba yuzuye utunenge. Fayulu yagize ati sinanse kuja mu matora, ariko sinshaka kwitabira amatora arimwo amanyanga. Inama Fayulu yavugiyemwo aya majambo byari bitegekanijwe ko yitabirwa n'abandi bakuru b'imigambwe 3 ikomeye mu itavuga rumwe na leta ya Kongo, barimo Moise Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga. Naho hari abanywanyi biyo migambwe baje muri iyo nama yabereye Kinshasa bo ntibigeze bahahonyoza ikirenge. Mu ndwi heze inama nkuru ya Episkopi